Ndabaramukije mwese aho muherereye, twongera kubashimira ukungene mudukurikirana gatanu kuri gatanu, twongera kubahamagarira gukurikirana uru rubuga rwacu rushasha, tubasaba kubanza gufyonda kuri sabone no kugakengeri kugira ibiganiro byose bica kuri uru rubuga rwacu rushasha uzohore ubironka nta nkomanzi. Kuri uyu munsi twabateguriye amakuru avuga ku bihugu n'ibisagara bivugwa muri Bibiliya, ariko ubu bikaba byarahindutse amazina. Uko vyitwa kera ubu bikaba byarahindutse. Kera ibihugu byinshi byari binini cyane kuko byari bike, ariko byagiye bigaburwamwo mbere bikanahinduka amazina. Hari ibisagara bivugwa muri Bibiliya ubu byahindutse ibihugu, hari n'ibihugu kera ubu byahindutse intara byongera bihindurwa n'amazina. Muri aya makuru twashoboye gutorokanya ibihugu n'ibisagara bimwe bimwe bivugwa cyane muri Bibiliya kugira tubihuze n'ibihugu by'iki gihe. Hari ibihugu byinshi biri muri Bibiliya ushobora gusanga ubu byose biri mu gihugu kimwe, biturutse ko baba baracaguye kikaba kinini, byahoze ari ibihugu bigaca bicika intara canke imigwa mikuru y'ico gihugu gishasha. Uyu munsi tuza kubabwira ibisagara vya Ninewe na Tarushishi. Ninewe aho umuhanuzi Yona yatumwe kuburira abantu. Tarushishi naho niho urufi rwamurukiye yanse kuja kubaburira. Mbega Ninewe ubu ni mu cihe gihugu? Mbega hoho Tarushishi naho ni mu cihe gihugu? Mbe Yona wewe ninde? Avuka hehe? Abavyeyi biwe ni bande? Yakora iki? Kaze inyishu iri muri kino kiganiro. Ndongeye kubaha ikaze kuri mikro, muri kumwe na Irankunda Ado Desire. Imbere yo kuvuga ibihugu canke ibisagara vya Ninewe na Tarushishi, reka duhere ku muntu yatumye ibyo bisagara bivugwa. Yona ninde? Yona ni mwene Amitayayi. Yona yabayeho ku ngoma ya Yeroboamu wa kabiri, umwami wa Isirayeli kuva umwaka w'amajana 782 kugeza mu mwaka w'amajana 753 mbere ya Yesu. Yona ni umwe mu bantu bavugwa muri Bibiliya. Umuhanuzi yabigize umwuga abisabwe n'Imana gutangariza ababa mu gisagara ca Ninewe ko bazohanwa kubera ibyaha byabo byinshi. Mu nyuma Yona yabaye ikigwari, arahunga aho gushikana ubutumwa yarungikanywe n'Imana, hanyuma yurira ubwato arahunga. Ni ubuhe butumwa Yona yaratwaye? Iyo nkuru ivuga ko igisagara ca Ninewe cari gihagarariye isi y'abapagani. Guhindura iki gisagara rero byumvikana nk'ikimenyetso c'isi yose, ubusobanuro bwimbitse bw'ubutumwa. Umuhamagaro w'Imana uvugwa ku bantu bose, ntabwo yari Isirayeli gusa, kuko Yona yanse kuja kuburira Ninewe. Uwo muhanuzi yari umwasi wa Ninewe kandi yarasangiye ivyiyumviro by'abayahudi kamere ivuga ko Imana yari Imana y'abayahudi gusa. Rero Yona yahakanye abanyamahanga kugira uruhare mu mbabazi z'Imana. Ibyo nivyo twovuga mu ncamake yatumye Ninewe na Tarushishi ivugwa muri Bibiliya. Tarushishi niho ifi yarukiye Yona imukuye muri Ocean Indie hagati. Abo bari kumwe Yona ababwiye bamute mu kiyaga kugira gituze, kuko hari kibazo mu bwato biturutse ko Yona yari yagararije Imana yanka kuja kuburira abantu b'Ninewe. Yona bamaze kumutayo, ifi ikamumira, ikiyaga caciye gituza. Kandi mwibuke ko Yona ari we yabyisabiye ko bamutayo kugira baronke amahoro abari mu bwato. Reka twinjire mu gice cacu ca kabiri.
Igisagara ca mbere duhereyeko ni Tarushishi, hamwe urufi rwaruka Yona yanse kuja kuburira ab'i Ninewe. Igisagara ca Tarushishi mu nyandiko za Bibiliya muri rusangi zerekana akarere k'amajepfo mu cerekezo ca Arabiya y'epfo, Afrika y'Iburasirazuba, Ubuhindi. Ivyo bihugu vyose vyari kera cane vyitwa Ethiopia canke Ubuhinde. Agace ka Afrika y'Iburasirazuba karimwo ibihugu 15, ariko reka tubabwire bike muri vyo. Hari Uburundi, Djibouti, Ethiopia, Kenya, u Rwanda, Somalia, Sudani y'Amajepfo, Sudani, Tanzania na Uganda n'ibindi tutarinze kudondagura. Dufatiye ku bihugu vyo muri Afrika vyoba bihana urubibi na Ocean Indien, turabona Somalia, Kenya, Tanzania na Mozambique, kuko Ubuhindi buri muri Aziya. Arabiya n'Ubuhindi vyitwa Ethiopia kera yo muri Bibiliya. Turabona ko Tarushishe hari ku musenyi w'ikiyaga canke Ocean Indien ya Kenya na Tanzania na Mozambique na Somalia. Yona rero urufi rwamurukiye ku musenyi wo muri Kenya, Tanzania na Mozambique na Somalia. Ushobora kumva ko bidashoboka, ariko niko kuri. Igihe Yona yari mu bwato ari kumwe n'ingenzi mu bwato bari muri Ocean Indien. Mbega Ninewe Yona yaratumwe ni hehe? Uyu munsi amatongo ya Ninewe ari mu kibazo biturutse mu kwagura ibisagara byo ku nkengera za Mosuru zononekaye. Mu mwaka wa 2010 ikigega c'imigabane mw'isi cashize ku mugaragaro ayo matongo mu bibanza vyayo 12 vyugarijwe cane n'izo mpamvu zo kononekara. Ninewe iherereye ku nkombe y'ibumoso y'umugezi wa Tigri muri Iraki, mu nkengera z'igisagara ca Mosul. Vyari kuva ku ngoma ya Senakeribu, uwa nyuma mu mugwa mukuru wa Ashuri mu kinyenjana ca ndwi mbere ya Yesu. Ayo niyo makuru twashoboye gutorokanya avuga kuri Tarushishi na Ninewe. Mukomeze kudukurikirana kuko tugiye kubazanira ibindi bihugu bitandukanye bivugwa muri Bibiliya. Ariko mu kurangiza, ico womenya muri aya makuru nuko Ninewe Yona yaratumwe ubu ni mu gihugu ca Irake, hama aho urufi rwamudashwe bita Tarushishi hamwe yanse kuja kuburira Ninewe ni muri Afrika ku musenyi wa Ocean Indien mu gace k'ibihugu 4: Somalia, Kenya, Tanzania na Mozambique, kuko ivyo bihugu vyose birishikira kuri Ocean Indien. Kuba tarafyonda sabone, tubibutse kuhafyonda no kugakengeri kugira ibiganiro vyacu vyame bibashikira nta nkomanzi. Iyi nkuru ukeneye kuyisangiza abandi, fyonda kuri partage uyisangiza abandi. Ukaba ufise ico uduterera, twandikire muri commentaire. Ivyiyumviro vyanyu tuzobikorerako. Mwarahezagiwe.